Iki ni igice ca gatatu c'icigwa ca 24 kivuga ku cizegwa kibi kivuga ko uburongozi ari akaryo ko kwereka abantu ko baruta. Iki cizegwa ciyerekanira mu nyifato zigaragaramwo amanyama, ubwibone, gusuzugura abandi, kubakandamiza no kubibutsa ico uri kenshi. Kigwiriye cane mu bantu baba baracinyijwe canke baba bakuze babwirwa amajambo yo kubasuzugura canke bakorerwa ibikorwa bituma batiyemera. Ivyo biraheza bigatuma bemera ko bari inyuma y'abandi, gutyo bakabaho ubuzima bwabo bagerageza kwerekana ko batari inyuma, bigaheza bikagira ingaruka ku nyifato zabo muri rusangi. Abantu nk'aba iyo bashitse mu kibanza c'uburongozi bama bikeka ko abantu bose babakengera, bagaca barondera ingene bobereka ko babihendako. Ivyo rero bituma bahindukiza uburongozi ntibukoreshwe ico bwagenewe, ahubwo bugakoreshwa nk'umuti w'ingorane yo kutiyemera kwabo. Ikibabaje nuko gukoresha uburongozi gutyo bidakuraho iyo ngorane, ahubwo bitera izindi ngorane kuko bituma umurongozi yama ariko aragwana kugira ngo yemeze abantu ko ari umuntu akomeye. Umuntu atiyemera azi ko abantu bose bamukengera azokwama avyibaza naho yoba mukuru kurusha abantu bose. Mu vy'ukuri ingorane si uko abantu batamwemera, ingorane nuko we yibwira ko batamwemera. Uburongozi ntibwagenewe kwereka abantu ko tubaruta. Ushaka kwereka abantu ko hari ico barusha uja mu mahiganwa ntube umurongozi. Gukoresha uburongozi kugira ngo wereke abantu ko baruta ni uguhusha intumbero y'uburongozi. Uburongozi bwagenewe gufasha abantu gushikira intumbero bihaye. Nivyo biragoye kuba umurongozi w'abantu batakubaha canke batakwemera, ariko kubahwa ntubihabwa n'amanyama. Ubihabwa nuko abo bantu bakwizigiye. Ivyo navyo bifise inzira bicamwo, ntibica mu kubereka ko baruta. Umurongozi akwiye kuba umuntu afise ukwiyemera gukwiye, adakeneye kujugumiza abantu kugira ngo yumve ko ari umuntu yubashwe. Akwiye kuba umuntu anezerewe icari kugira ngo ntahave akoresha uburongozi mu guhisha ico kintu atinya kimurimwo. Umuntu abayeho ubuzima bwo kutiyemera aba afise uruhagarara muri we. Urwo ruhagarara ntirukurwaho no kuba umurongozi, ahubwo kuba umurongozi bimushira ahabona cane, bigatuma abonwa n'abantu benshi kurusha, noneho bigakomeza rwa ruhagarara. Iyo wiyizi ko udashoboye ugaca ushirwa ahantu ubonwa n'amaso ya benshi, uca wikeka ko ayo maso yose abona vya bintu biri muri wewe. Nico gituma hari igikorwa co kubaka imico ndangamuntu abarongozi bakwiye gukora kandi bakacamamwo ubuzima bwabo bwose. Iyo mico tuzoyibona mu gitabo ca 2 c'izi nyigisho. Ikindi gituma abarongozi bakora ikosa ryo kwiheka ku burongozi mu kwerekana ko bakomeye no gutahura uburongozi ukutariko. Ibi narabivuze mu cigwa c'iragira ibi twakuye muri kahise kacu mu bijanye n'uburongozi. Kubera iryo ragira ibi, hari abatahura uburongozi nk'akaryo ko kunamigwa, kwitwa amazina y'icubahiro, kuruta abandi n'ibindi n'ibindi. Ibi biri mu bituma ibibanza bimwe bimwe vy'uburongozi bihurumbirwa n'abatari bakwiye kubihurumbira. Uko ikibanza kanaka gihesha umuntu icubahiro cinshi, niko gihurumbirwa n'abantu batiyemera, banyotewe ico bashoboza kwereka abantu bose ko bakomeye. Ikibanza c'uburongozi nk'uko nabivuze ntikigenewe kwerekana ko umuntu akomeye. Ushaka kwerekana ko akomeye aja mu mahiganwa afatiye ku mpano ziwe, agaheza akarusha abandi, gutyo agahabwa ikidari c'inzahabu, izina ryiwe rikavugangwa ku mbonesha kure zo kw'isi yose. Uburongozi ni igikoresho co gukorera abantu, ni nk'isuka yahawe umuntu atumwe kurima. Guhabwa isuka irutiza abandi bahawe bisigura ko utumwe gukora kurusha abandi. Uwoca afata iyo suka akirirwa arayizungurukana ayerekana ahantu hose kugira ngo yerekane ko ari umuntu ahambaye, aho kuja kurima twomufata nk'uwo vyagoye mu mutwe. N'ugukoresha ikibanza c'uburongozi gutyo ntatandukanye nawe. Abarongozi n'abakozi babo barongoye bariho kuko hari ivyo abo barongoye bakeneye, ntibariho kugira ngo baboneke nk'abaruta abo barongoye. Bajejwe ibanga ryo gutunganya ivyo bajejwe mu buryo butuma abo barongoye boroherwa. Ivyo bahabwa vyose kubwo ibibanza barimwo, yaba imishahara, uburusho, ibikoresho vy'akazi, amazina y'icubahiro,
ububasha bwo gufata ingingo n'ibindi, bifise intumbero imwe gusa, ni ukubashoboza gutunganya neza ivyo bajejwe ku neza y'abo barongoye. None rero uburongozi si higanwa, kandi kuba umurongozi si akaryo ko kwereka abantu ko baruta. Iyo ntambara yo kurutana ntahihuriye no kuba umurongozi. Uburongozi ni akaryo ko kwereka abantu ico ushoboye kubamarira. Nimba hari ikintu abarongozi bakwiye gushirako inguvu, si ukwerekana ko bari ibihangange bakomeye cane, ahubwo ni ukwerekana ko ubuzima bwabo barongoye bushobora kumera neza ku bwabo. Umurongozi aruta abandi ni uwushoboye kugirira ikimazi kinini abarongoye kurusha abandi barongozi. Ibisigaye vyose ni uguta umwanya. Muze murabe no muri kahise abarongozi bavugwa neza, mbere hagashingwa n'iminsi mikuru yo kubibuka, sabahonyoye abo barongoye canke abo barusha inguvu, nabitangiye abo bari barongoye. Ico nico kigaragaza ubutore bw'umurongozi. Nk'abarongozi dukwiriye gutunganya ubuzima bwacu, tugatorera umuti mwiza ingorane yo kutiyemera twoba dufise ntihave ihungira mu burongozi. Dukwiye kandi kwakirira ijambo rivuga ko uburongozi ari akaryo ko kugirira ikimazi abantu, maze rikaba umushinge w'uburongozi bwacu. Ibi bizodufasha cane kudakoresha uburongozi ico butagenewe.